nta buhinga buri ndiko nakubita rivasi oya ngabo Diana ukamenya ngo karimwo se bwanzara okay deni sigwa ntambara urumva nawe ukamenya ngo ndetse yaga filime karimo cyane episode ni ya gatatu dukomeza niko ndikumva vore mari nto hajya ngo na fani bari yarimo fani bakoreye ko Jaje ukamenya ngo present nabo karimwo bakisi Ingaruka mbi season ya kangahe ariko Dennis nawe nta gahunda mwa abantu season ya kangahe episode ya kangahe ya gatatu ubuheruka ngo twabonye biki previously on Ingaruka mbi cinjira aho ntugenda uko wahora kambendera bagatondaje boneka mwana binivyo twabonye ndetse ubushize komerekeye kesho ari guhanura umwana bagiye kinure gihura n'igishirira birakomera guze gwiki fani shawa cyane tubwire numbeshe aho abamama bazikuru babona ibintu bagira ngo umuntu arinda vyibuko bugiye abarabonye byinshi oya nakomerekeye nimba yasimba ibinogo ntumbaze wakomerekeye aha twogenda tukajana aho waraye koko waraye ko womeka tugasanga zoke nizaba Ingaruka mbi episode ni ya gatatu ukamenya ngo twagiye agasobanuye kari kamamaye we yewe anavyakomeye arakoreka mu rugo harabari bariyo kurikira bitonze iyi ni episode ya gatatu mbabwira kuri Dennis Gwantambara mukomeze mukore subscribe rega ni mutarikora mufise ikibazo bantu banje aha iyi season izorangira tubatemu n'izindi paka rivumira itumuke sivyo kugira ngo umenye ko atari filime niyo mubona muri televiziyo ibi byabayeho aha ana ngo yakomerekeye hehe akobwa nayo bakomereka bonyene wakomerekeje nabavayo bakomeretse n'abakomerekeje ngabo asobanuye kari kogeye kade mwarimu okay bucece mu gace fano uri dirimeni ko bitavuga se nibiki cyangwa ni televiziyo zanyu zafuye n'amatelefone yanyu yapfuye ari kugira cyo kumva ntajwi iri gusohoka gasanga ahubwo n'amateleviziyo yanyu yapfuye cyangwa iki mape burya zirakurikira ugasanga kaba uyumvise ku telefone byakomeye uretse gato uretse ndaje ari kibazo ni kibazo gito gose ivyo bitegerwa guhera umwanya no mwana toto ndogo kuremesheje abameni shawe wakomeretsa ari kwa kinama ariko akwica akugira iki nizera yuko atabirebire birimo nibigufi guserega kiri naco naganda kubarire byase gose ntugire ubwoba ko urazi ko nashaka guhemukira buniko bamene burya bahemukira abantu bibanga rikomeye uyu yaravyumvise ko ndetse sabwe uvuze ngwiki tagiri uzamupange ndiko ndarota cyangwa oya ni kumurango muvyeyi urota ngwikari harahiye takumurango izuba ripfa uzamupangira we sabwe ninde iyo numugi wigisahira ariko tagira ngo sindiko ndumva zikora tahura burikara burya abagore rero burya barikarakasa bwa bikarangira batuje tu cyo nkundira abagore ko ngo badusumba ubwenge ko numvise ko tukabasumba amayeri kingana uranazwe wowe cyangwa umutima ishaka kumutse gutahura wewe undabira hari kuri umugabo rero burya amera nk'intari gutwara igitungwa shawe ingwe kagutanga no kuraka urabukore ku medita nibishoboka yaravuze mpaka n'ejo iragenda yipoye umumeni urakubesha aho urabona nani jambo irazo agenda kubarire aho humura jewe nta bandi bashitsi ko turirukana oya unutswe umuntu twe tubavuga ku telefone uyu mugore mwahazuka nazo buri kurihemukira binzi batu bucece mu gace uramwumvisha mwibanga rikomeye kamwereka imigambi myiza mwijuri tujerega je noza kurondera ubundi hanze nigikina kubura ubu udafise se nigi shaka umusheri wawe amakomisiyo y'umusheri ibyo birabaho ibyo vuze byose nabyumvise gura kucyambasha kucanyuma nacyumvise uraraba neza aho
ni wowe ugwaye amatwi urambara ndakuvuza kini cyo nkundira abagabo kurara abatretse bazi ukuri bakwakonya paka bigasobanuka kandi hano wumva ko jewe noviza abaza sheri bireke bindeke ndazi ibyo ndimwe rega noza hanje siga nuba ariko ndarondera iki kinyine udafise uti uvuze ngo ibivumvuri sishaka abakoresha baravuga mugabo nta gikogwa ndakwica byarangiye atakibaye ariko burya abagabo rero cyo nkundira abagabo ngo aragenda kikarakasa kandi kosa ryakozwe n'umugabo ariko bikarangira umugore atuje yuje n'ubundi rega byaranditse ngo umugore azove wabo asanga umugabo nta mugabo azove basanga umugore oya muri make nta mugabo yirukana bakoresha yabo baranagowe naye buri munsi afise ibidahomba birakurikirana narara ese mana cenda bigenza gute sinarizi ko abanyabyaha bambaza imana we mwana baragiye batamwosha arantinda je no bigenza gute abagore benshi n'abakeperi barasama ko numvise ndagusabye barasama ariko mu kibuga mu mamashi ntitubabona kandi bama basamye arabigenza aterera yamubura ikintu bikimuhanura sha inshuti arambwira ati wa mukobwa we tuvuye ku ishuri ko kwibari bikivyo uri mu biki mwana mu rugo mwinda yarinjiye da filime iratamwe inakomeza ariko ni episode ya 3 ingaruka mbi kiyicaye mu rugo inshuti vayo nikubite imeze neza enda kundira gata mwana burya natawe impamvu abagore burya tuzobigaruka muri episode ya 4 nzababwira amabanga y'abagore mutari muzi sibyo iyi ni ya 3 ariko bwabwira mugenzi we ati gose byakomeye kuri Dennis Gwantamba YouTube channel nimba mutarakora sha mufise ikibazo burya na commentaire ntizigiyana mu matwi zirasoma aranimutse naje gukuraba handi mwahora muba akana kuba karabatwaje ibintu kace kambwira ko mwimutse bazi kugira kanzane ngaha panga ina address agira sha sengera Gwantamba nawe yahindurirwa ubuzima muri Bujumbura nk'abe Skweke mwimutse ntumba boss tuzinanye umunomari beho kumaze imisi utaza kwishura vyagenze gute zigiye cagiye ko ninagize ubwoba wari SHUGADADY wambwira neza ko gwagumye ari kuja hano SHUGADADY ni niga shawe ora kinari Ati bafite museko bonyica kubagira ibisiga n'ivumbi rigatumuka ariko ibintu biri mwari no rugo yatari wazo babanga ya paruwasi tu umusaza nje bimenye mu babunyica kandi twarabonye gisaza ciwe naco ni gikonyozi urumva kiravuga shawe ne duhure burya nagiye ha akivayi ndamubura yavuga ndayumve sha muvye asiko ni nakurahe ngo sinzoke nango ahantu hagiye gushatu hewe nigiye mbere nkuko kiri kubyuva gisaza cyo kimbere turahura aho arambwira ngo twine nanje rega mba ngomba kuraba filime Hewe. cyuma mugomba ko nkomeza mvuga Aca- kinanje ntwara ngo numvirize ngo tujane ngo Mugutwi. banje waracujo oya habona recordinga we uravyumva wo recordinga canka gahamagara genda afata amajwi iki ewe ejo uze wihakane turabe madira inyama yavuge ama byose ariko hewe aba nimba taraba ha ruhande umenga ni babantu uze abaca muri zimwe zamara abantu uze baganira renda ngo sawa turinjira hewe banza nifusana imwe gusa benze ivyo marayibonye mu ya mbere sinarengeje urabona gusa nagiye kwisanga umva nayi usana mboreje nagiye kwisanga ngereza najya ngeze isari saa 9 zijoro tagira ngo nizo umurango kwidu oya nyimba amenya makuru musaza w'umuntu amujuri yonye kandi bijya ntabangagira sakabati oya arayamena nundi hose rero umuntu ibanga ryananiye kubika yo imubikira nkandi umabuntekeye aho amakuru agiye habona byagenze yamara hahana uzoba mumbwira je nayi nabibonye uretse ko nakubwiye ntunyumvire ariko nyene dukomeze gusenga hari igihe uzobona indi ivuyeyo aya izogumayo arabaye ma yamara amakuru yamaze kumenyekana bivuze ngo umuvyeyi ndababaye kanya aramubwira ko ibyo turabizi ko turazi neza deni ntabangagira ariko muri kubona Bujumbura bataramanuka Bujumbura nuko hasa nimuze mwibeshe muyobe
mwisanga hatariho umuvyeyi yaritahiye da yabara ngo barimutse abana bari ku mwana akantu kinjije shugadadara arakina ariko abana shabu usanga barateguye aha beho ubwo mwanzaniye ya nkofero nibagire hari igihe twimuka baragiye kugira yidi ntumba zibaze gutesha abantu umutwe kubera inkofero mama ibintu mbonye kuri fani nagahomera buno ibintu numvise kuri fani nakajembe gete ya fani wariyo Une warageze kumenya ivya fani asigaye yigenza nk'impene yo muci aho mama ahubwo nuko atamakuru fisi yaragira umuvyeyi disi agiye kuyamenya ari kuyuwe agiraze uyu turamuza urazi bibaye ga mama aho urazi bibaye okay injira nanje nicare nigeda mama naze tugende mama ndakubwira ikintu kimwe aho ndakubwira ibibaye ngomba kutavugisha amajambo burya kwa bisi turazi ko badapfa kwizera ivyo bizera ingo gira ico nkubwira abanga agiye kuja hanze tukibaza kazo zakashoga nari nakaye kandi burya muri iki gihugu umuntu wanje umukobwa kiciga cyambara akajipo kirabura canke gasa n'ubururu cyangwa utundi sinakubwiye ko ari kaduhenda twishuri agakobwa karaka kanyeshuri ngo bigana aho gakobwa kanyeshuri ngo bigana ujya baje cyane ikinga ngaho inyuma bambaza ico ngaha maze kwikinga abafasha amajwi abire umuntu w'umugabo arasi n'iki bavahe ibintu vyerekeranye n'ukuntu fani ngo yatangura buhoro buruko nyine ugasanga wari umugabo agiye kwambika igikwembe tu kubera kuvuga tuve mu majambo turi kwandikisha amate dufise ikaramu sivyo uri kwa musi nahabwira ngo amajwi batamwo sha nana kurigire birimo ariko ari mu byagiye kubyumva yakanka amatara habona ngana ho hari rugiye kwambikana mu rugo tundabizi aha acambwira ngo tugende mu hotel ndanka inkuru yose igiye habona acakoresha ubundi bwenge acambwira mugenzi wanje ngo hatuje ngo amajwi yose ari kuyumva uzoba mumbwira nanje abandi nta nubwo barani mabanga yose yagiye hanze kurikire umviriza barumi abo mu rugo ubujumbura bwo kuvyara niko kurerera mama umviriza rero hiyo niyo fana geze mwananje umviriza no kuri kwimana je yarumiwe jenga sinimvuga numva n'umutima watu nuko natakaye mu biragenda gute ku mwana rero kariye urondera ndamuzana aha urondera tumubohe nubwo mbere numvise uwo magiye kuba umwana w'umukobwa ariko kuko bugesera tumuboha kutindi nta n'isoni muzana bagiye kumuzirika none urondera ndamwereke ndabire filime ariko ndagowe amagiye guforoma ikiroberi tu umuvyeyi yarumiwe da iragute ndapfuye ibara riraguye mu rugo uyu yarumiwe aha uzamumbwi hamagara aragera igihe burya amajambo agashira ivuga tu nimurondere mumunzane tumubohe ariko filime igiye kubyo bagiye kuboha umuntu bamuziza uburyohe tagira ngo barakwereka sugar daddy nawe kandi asanzwe afise umugore mu ndabire nawe ariko ajemba ni muri business ziteza imbere igihugu urumva iyihe business burese uri kuraya ibikiwe bite no kumenga ntumeze neza muri no mesi hari kibazo nyabaki cyenda bana bitameze neza muri no mesi aho ko bitameze neza ko seriga ko je ndibuka ko wese yigereza ko babirerega biba byakomeye kaga twengo haro ntwengera ashitse ubu haragabanutse kimenga ndi umwasi aho hoba hari kibazo nyabaki gajya mu rugo hari kibazo nuko mwicara
mukakiyaga mukagitorera umuti kuko gushika ugaca uvyimba ugashavura si wo muti tuvuga niba ngombwa reka tubikurikirane kandi yanje guhera agaba bazi guca inyuma sha nibo bantu ba mbere ubusanga bazi n'utujambo tw'ubwenge kuko guhora kwa si wo muti ngabo hari icyo utazi muri byose mbwira wirarisha amajoro usubira wigira ibyo ushaka byose burya byonezera umutima wanje haragera igihe mukabisubiramo rega aho twe ngo kovahe kari wakazibiye aho byose n'ibyavuye kuri wewe shaji bagwe rega bayigi nahira yedi maze kurenga gato usanga bagomba ibinure bikinuze nyine bikimeze neza nabira akadigi kamaze kwisurika imbere gato nkimaze hafi iminsi mike tu uvuye nabire nawe mama ariko arakurondera genda bakuzirike wowe kapfa genda iyo kuzirikira umuntu jawe aha urabe filime uvuye gafana wa mukobwa we yamenyereye ku kayashe kubera gutanga amakuru kamaze kuza utagira ngo ndanya wongera mu ya gutanga amakuru biravuna uvuye urabe filime mama uvuye guherekeza umugenzi wanje zigo ntibaramenya amakuru Silvero wiye bayibesha Deni mama muvye indahari avuze wavuye ntaguhende kasuku y'urugo hende ahantu avuye nahumvise mama urazi cagera urazi kwa duhenze urazi ibintu navumbuye hasa kuva cyari navumbura ibintu ariko amujya ubaza yuko abari kuvumbuza filime zira n'umukobwa byose arazira mwakana uyu munsi to ariko ko naherutse amavangiye kumuzirika birangiriye abagore bagira imbabazi wacana oye ubu naho mbesi ivyo tuza ntuvyumvise tarakamba mbiri burya ntacurabona niwe ndiko ndabaza ntavyo kosora matama wacana bwe mama gashana nabwe kazibi muvyeyi akomeza kurunga kunyu gusa kongeza cyose ndavyihereza shama ndahabire abo bazokubitanira na sugar daddy shawo muntu wanje uyu magabo sinda tugende unyereke tugende urabona ako umuntu agenda yagusobekeye kugira ngo umenye ko ari igikwe umuntu ajya kugwa sohoka toka mane dufashe bagereyo vuba tu nihe kuva kare tugenda none unwaye cyangwa unwaye bari kuzenguruka mu butayo bw'Abisirayeli hajya twashitse hajya kwa rugero ugomba kwaruki fanuzi nka mushikiwe nyene nka musaza we nta mpamvu z'ubwoba nta gupanika tugende mpakwereke sibi nibi tugende sawa sha bajya ngo bobesha abantu bose ibihe bimwe cyangwa abantu bamukababesha ibihe byose ntabwo ntibobesha abantu bose ibihe byose ntibibaho okay tugende unyereke dodo naho dodo turaba gushira yagishi bagacumiteho mushito shawo tugende dodo nawe dodo vuze we uri kurangi dodo ski sawa basirika ninjira uyari injira ni hehe ni hariya naho nyina sawa ndabire filime waracha urahaba ukuntu umugore bo kwisubiza amazi iminsi mwijiro bijyataronka ibintu niko kuri abagabo burya rero n'abana bama bavyura abagore mwijoro ngo baganire biki mutaganira kumura mugabo yaciye bugufisha abakeneye ibintu bike abakeneye ibikwembe ibyo kwambara kandi yarageneye kwambara ipantaro karibu hasi ngo nabashitsi kumbe ari kibazo cigendera ki n'uyu muvyeyi rabe kwa kwikarakasa rero majambo menshi mugabo umugore arahari okay ayo ndamuzi ndi bikariko mwabana mukabyara aho sugar daddy afise umugore
ibebi iraje. Urabona je mbere ngo aye malariya. ishura Oya. Subize kurabazwa mu bye. Shura abantu shaure kama jambo ariko. Kaza go. Tuyaga ivyunguka sivyo? Twivuganire nk'abagabo hari abagabo ni hagwibara. Bagiye kubinoza. Ngabo. Kibiyago by'abagabo bari bikari. Uyarumiwe. Okay. Tutu. Ariko hari igihe usubiza ubwenge nyuma ukabona ko uri kurabeshwa uri kuribwa tu. Ariko nosanga naho. Ari zoke. Aya ndamufata arabesha ariko. Yoncikira. Kareka. akana k'imyaka 12 SHUGADADY. mama yangu we Urakina ariko abagabo b'imyaka burya umugabo ntigera nyugu umugore umwe nahagije mu buzima. baragoye Niyo kode ya SHUGADADY. Uzosubire bujumbura urumva? Mari muzi kode nese bamuri nyubako mubona ndende. Abona yasobetse nk'akadage. Mwibaza ngo ari mubiki. Wae! Ndaje guma. Mvuze ngo iki? Ngo mishankanda ariko. Bagiye kuyaga ivyunguka. Okay? Bagiye kuvugana sha barakubesha. Bagiye kumupanga banza mushire mu kibiriti neza. Bisawa ndashimye. yaragana kubaza uraje kubaza hariya ahantu munsi Ariko yari abantu bijya bateka mutwe banzagusora hanze akakwihererana. Umugore atumva. Umugore nawe ubwenge si bwinshi rwose uravye neza ni gutumureka kandi ikibazo ciga umugabo n'umugore. Sese vose biza vyitura mu rugo rike babega babiri. Wazi rero umugabo. Jewe nta byinshi nacyo bwato. Kobwa ni mushikana. Nimba abona kure burya ni gukora umufuko w'ibintu birikora. Twamaze kumenya amakuru neza y'uko ari wo wamuraje. Nimba nakubeshe uko nakubeshe byemeza ndabifise. Aho. Byemeza byose ndabifise kandi Ewa naje mbiteke. Tagira ngo ni vya bindi vyabo. kandi nibyaba ngombwa tuzojayo. Arahiye. Avyumva. Rero wewe. Sinzo kugira. Ko twashavuye yaba abavyeyi twashavuye yaba kandi kandi nashavuye. Ushaka kumva ibintu byabaye ku mwana nk'urya. Uziuka ari umwana ntibamuhaye forusana ivyo nibiki zikana kura kuri pa bibutse ngo ni episode ya 3 mutagira ngo ni ibindi amaze kumenya abangarikira n'umwana cyo mbona cyoroshye aha nayo binozwe bisobanurwe neza abaza tega amatwi yitonze agiye kuntanga yariza kuza abavyeyi bakwiye icyo twavuganye nk'abagabo nyine iki niki umwana arabundi bagukubisiye nakongera burya ni yare ibaze gutenda ariko ufise umugore mu rugo ukafata akana gato k'imyaka hafi ngahe kaduhana amanimero bigari mikashira zokora mu kanya birangire ni ibintu bisanzwe buryo uravye neza ese uzomurongora mushika yako bagabo ngo bandikiwe abagore bane kwa muganga hanini abagabo bajye bagwara ingwara yo kutarongora umugore umwe kwa muganga kuri ordonnance bakandika ati iyongeza umugore kugira ngo umererwe neza urengo niwe bamwandikiye umwana muto yiga muri segonderi irabandanya ariko sivyo kwirangiye kare mw'abantu okay dutegereze ndetse episode ya kanga ya 4 vuba iragenda ariko mukomeze mukore subscribe abantu b'Imana ariko nambabaza namwe rero mukajyohirwa mukaraba filime cyo ndano handise subscribe ngo hari n'abazikura ko niko bariko barambwira ngaho inyuma filime zira bose kudufasha ahubwo uba mwanezerewe shira ku subscribe bigishushe sivyo ugomba kumenya ngo akakane ngo vyagenze bite uko burya iyo ufyonze kuri subscribe cyangwa sabone biraryoha kuba n'ubundi nyuma iyo hiteye kwa kandire gubo wa mbere mu kukamenya nibazwa yo wa mbere mu kukamenya usanga biryoshe muntu wanje utagira ngo turindiriye akane rero